Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese. Murumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radiyo ijwi ry'Amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22, mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ikaze muri aya makuru, ni Jeffrey Mutagoma wongeye kubasuhuza ngira nti mwiriwe nanone. Ingingo z'ingenzi: ingabo za Uganda zari kwambuka zijya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu munsi ntabwo zashoboye kwambuka kujya kugarura ubutumwa mu butumwa bwo kugarura amahoro nk'uko byari biteganyijwe. Ndabwire ngo Imana yatwibutse kuko East Africa yatwoherereje abasirikare bacu. Ubundi twagatekereje ngo baratwoherereza abavuye ahandi, ariko none batwoherereje abo twibyariye. Abel Bizimana ni umuyobozi w'akarere ka Kisoro. U Rwanda rwanganyije na Benin i Kigali 1-1 mu majonjora y'igikombe cya Afurika cy'ibihugu cy'umupira w'amaguru. Perezida Vladimir Putin aremera ko ibihano by'amahanga bishobora kugira ingaruka mbi ku gihugu cye. Amakuru arambuye ni mu kanya gato, mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yemeye bwa mbere na mbere ku mugaragaro ko ibihano amahanga yafatiye igihugu cye bishobora kukigiraho ingaruka mbi. Ibindi kuri inkuru reka tubibaze mugenzi wacu Diane Nininahazwi. Mu nama yagiranye n'abagize leta yiwe ikerekanwa kuri televiziyo nkuru y'Uburusiya, President Vladimir Putin yagize ati ibihano twafatiwe nta nkeka ko bishobora kuzogira ingaruka mbi ku butunzi bw'igihugu cose. Kuva Uburusiya butangura kugaba ibitero muri Ukraine n'ubwa mbere President Vladimir Putin yemaze ku mugaragaro akanagabisha ku ngaruka y'ibihano vy'amakungu ku Burusiya. Hari haheze amezi higamba ko ivyo bihano ataco bitwaye Uburusiya. Ibihano amakungu yafatiye Uburusiya vyega ibisata bitandukanye biri mu icamasoko ntanganguvu gifatwa nk'umutima w'ubutunzi w'Uburusiya. President Vladimir Putin naho yagabishije ku ngaruka z'ibihano vy'amakungu ku Burusiya, yavuze ko kuva intambara Uburusiya burimo na Ukraine itangura, ubushomeri bwagabanutse kugera ku bice 3.6%. Iduga ry'ibiciro naryo kemeza ko rizokoroka rikava ku bice 20% ryariko mu mwaka uheze rikaja munsi y'ibice 4%. Aha ni naho yaguye akagaruka agira ati ibi yamara ntivyemeza ko ingorane mu vy'ubutunzi ziheze. Mu nama yagiranye n'abagize leta yiwe uno munsi kwa gatatu, President w'Uburusiya Vladimir Putin yasavye abajejwe vy'ubutunzi gukora ibishoboka vyose Uburusiya bukikwiza mu butunzi biciye mu migambi mishasha yoshimikira ahanini kubwiwe ku vy'ubuhinga bwa none. Hagati aho igisata c'ubuhinga bwa none mu Burusiya carasinzikaye kubera abanyamahanga bakivanyemo akarenge muri ico gihugu bivuye ku ntambara ya Ukraine. Diane Nininahazwi. Umwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu uyu munsi yageze i Berlin mu Budage mu rugendo rwe rwa mbere mu mahanga nk'umukuru w'igihugu cye. Fidel Niyongabo. Charles wa gatatu afise icizere cyo gukomeza imigenderanire hagati y'Ubwongereza n'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya. Ashaka kandi kwerekana ko abantu mu mahanga bashobora kumukunda nk'uko babigenjeje kuri nyina wiwe umuhisi umwamikazi Elizabeth wa kabiri mu kiringo c'imyaka 70. Umwami Charles wa gatatu n'umutambukanyi wiwe Camilla bashitse ku kibuga c'indege ca leta mu gisagara ca Berlin ku mutaga w'uno munsi ku wa gatatu. Vyari bitegekanijwe ko President w'Ubudagi Frank-Walter Steinmeier abakira n'ivyubahiro bikomeye. Bitegekanijwe ko umwami Charles wa gatatu afise imyaka 74 yashitse ku ngoma inyuma y'urupfu rw'umwamikazi Elizabeth wa kabiri mu kwezi kw'icenda mu mwaka urangiye w'2021 yimikwa ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa gatanu. Yari yategekanije mu ntango kugendera ubwa mbere Ubufaransa, yamara urwo rugendo rwarasibishijwe bivuye ku myiyerekano ikomeye iri kibera muri ico gihugu yo kwiyamiriza ingingo ya leta yo guhindura imyaka abantu bagira ko mu karuhuko ko mu zabukuru. Bitegekanijwe ko umwami Charles wa gatatu ashikiriza ijambo inama nshingamateka y'Ubudagi ejo kuwa kane. Azobonana kandi n'umushikiranganje wa mbere w'Ubudagi Olaf Scholz avugane n'impunzi zo muri Ukraine, yongera abonane n'abasirikare b'Ubwongereza n'Ubudagi bariko bakorana ku migambi basangiye.
Arabia Saudite yafashe icyemezo cyo kujya mu muryango w'ubutwererane wa Shanghai. Thomas Kamilindi, byifashe biti? Uyu muryango OCS mu magambo magufi y'igifaransa witiriwe umujyi ufitemo icyicaro gikuru Shanghai mu Bushinwa, ukuriwe n'Ubushinwa n'Uburusiya, washinzwe mu mwaka w'ibihumbi 2001 kugira ngo uhangane n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi birangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nzego za politiki, ubukungu n'umutekano. OCS igizwe n'ibihugu 8: Ubushinwa, Ubuhinde, Pakistani, hiyongereho 5 byahoze muri Repubulika z'Abasoviete ari byo Uburusiya, Kazakhstani, Kirigizistani, Uzbekistani na Tajikistani. Ufite n'ibihugu 3 by'indorerezi: Misiri, Irani na Qatar. Icyemezo cya Arabia Saudite cyo kuwujyamo gikurikiye nyuma y'ibyumweru 3 icyo kwiyunga na Irani babifashijwemo n'Ubushinwa. Arabia Saudite na Irani bamaze imyaka barwanira mu bihugu bitandukanye mu burasirazuba bwo hagati. Urugero ni nka Yemen. Arabia Saudite ihakuriye urugaga rw'ingabo z'ibihugu binyuranye zagiye kurwanya umutwe w'Abahuti washinzwe kandi ushyigikiwe na Irani. Abahuti bigaruriye umurwa mukuru wa Yemen, Sana, mu 2015. Ku rundi ruhande, Arabia Saudite yari isanzwe ari inshuti magara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho Irani yo ari umwanzi wa Amerika. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mudukurikire kuri interineti kuri eshatu radiyo yacu voa.com, kuri Facebook na Twitter muradusanga kuri @voa radiyo yacu. Mu kanya gato ni amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tuhere mu Burundi, aho amashyirahamwe 5 y'abarundikazi asaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko nshinga kugira ngo arekure abaharanira uburenganzira bwa muntu 8 barimo abagore 6 bari muri gereza. Eloge Willy Kaneza. Ayo mashyirahamwe yandikiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi amusaba gukoresha ubushobozi bwose afise kandi ahabwa n'ubwizo nshingiro kugira afashe abakenyezi 6 n'abagabo 2 bari mu baharanira agateka kazina muntu mu Burundi barekurwe. Mu kete bamunungikiye bakongera bakarihana umushikanganje w'ubutungane Domine Banyankimbona, mushiza manza kizigenza wa Republika Silvestre Nyandwi na Sixte Vinyini Muraba, umukuru w'umurwi w'igihugu jejwe agateka kazina muntu CNDH, bagira bati bose bafunzwe bazira igikorwa biyemeje cyo guharanira agateka kazina muntu. Bibutsa President Ndayishimiye amasezerano yawe navuga ku bijanye no kubahiriza ubwigenge bwa kiremwa muntu, ubwigenge bw'ubutungane hamwe n'ashiraho ugukingira abaharanira agateka kazina muntu ku isi n'u Burundi bwashize ku mukono. Bongera ko bati nyakubahwa mu gihisi yose shimangira uruhara n'ibikorwa by'abakenyezi baharanira agateka kazina muntu mu iterambere mu bijanye n'ubutunzi, imibano na politike. Ibigaragarira amaso ya bose mu Burundi, leta yari ikwiye guha agaciro ibikorwa by'abakenyezi baharanira agateka kazina muntu ikanabaha ikibanza babereye. Kubwa amashirahamwe y'abarundikazi ifatwa n'ifungwa ry'abagenzi babo rifise intumbero yo gutera ubwoba, gusugereza no guca intege abantu bose bakorera mu gisata cyo gukingira agateka ka kiremwa muntu mu Burundi. Ibiteye kubiri n'ivyo mwasezeranye ko muzoteza imbere agateka kazina muntu kuko bigabanya ubwigenge bw'amashirahamwe adahanira inyungu za politike. Niko abandanya bandika mu rurimi rw'igifaransa, banagaruka ku byo Perezida yashikirije muri kahise. Kwisunze kandi ivyo mwashikirije abarundi nyakubahwa mubifuriza umwaka mushasha mu mpera z'2022 ko umunyororo wese atagirizwa ubwicanyi canke icaha gikora ku buzima bwa muntu azoburana yidegenza. Abasarirwa kurekurwa ni Maître Sonia Ndikumasabo, Maître Marie Merusabe bo mwishirahamwe ry'abakenyezi b'abarundikazi biza amategeko, Sivani n'amahoro na Audace Habyarimana wo mwishirahamwe ya PDH rihani agateka kazina muntu bahagarikiwe ku kibuga c'indege ca Bujumbura bariko baja mu nama ikampara yateguwe n'ishirahamwe ry'abashingwa manza batagira imbibe Avocats Sans Frontières hari kwa 14 ukwezi kwa 2 guheze. Iruhande yabo hari na Prosper Runyange wo mwishirahamwe ya PDH we yahagarikiwe Ingozi nawe nyene ariko yerekeza ikampara. Umushikiranganji ajejwe umutekano n'intwaro yo hagati Martin Teretse yavuze ko bikekwa ko ibikorwa byo guterera iterabwoba bakorana n'ishirahamwe yiyonkoye gukorana n'u Burundi, bagaca bakorana n'amashirahamwe amwe yemewe n'ayandi atemewe, bagakoresha amafaranga tutazi ukungene aza, bagakoresha ibintu byinshi, uburyo bwinshi cyane. Twe tumimaze ko
nk'amezi 3 tubidoriye bukebu. Amafaranga baronse rero turiko turarondera ukungene angana, turashobora gusanga ari nk'imwe bitango financement ya terrorisme. Abandi basabirirwa kurekurwa ni Florian Irangabiye, umunyamakuru wa radio Igicaniro, yavukiye mu buhungiro, yafashwe mu mpera zo kwa munani umwaka uheze. Yegetswe ko ivyaha birimwo gukorana n'imirwi y'abaroberi, ugushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no kunekera u Rwanda amaze imyaka irenga indwa bamwo. Mu ntango z'uyu mwaka yahanishijwe na sentare ya Mukaza mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura gufungwa imyaka 10. Hari kandi na Emilienne Sibomana, n'umukuru wa sendika y'abarimu FENASEB yo kwishure ryisumbuye ryitiriwe Christ Roi ku murwa mukuru wa politike Gitega. Ijwi rya Amerika ryagerageje kwakura Rosine Gatoni-Giren, umuvugizi wa President Ndayishimiye, ariko telefone yiwe yarijimije. Mugabo President Ndayishimiye yavuze kenshi ko ata muntu azozira ivyiyumviro vyiwe mu gihugu aramutswa. Kugira kandi tugire igihugu gitekanye nuko uburenganzira bw'abenegihugu bungana kuri bose, mbere bagaharagararirwa n'amategeko hamwe n'inzego z'igihugu. Ivyo nivyo leta ndongoye yiyemeje guharanira, kuko ubwo burenganzira habuzemwo na bumwe abenegihugu baca batuntura, bigatuma haduka imidugararo n'intureka mu gihugu, kuko atabo bafise umwizero w'akazoza kiwe. Yamara Kagnate Sakian, umushakashatsi muri DHB rikorera amatohoza ku Burundi, hari canegura uku niko bisigura ijwi rya Amerika kuri telefone. Le problème qu'on remarque 2 ans plus tard, c'est l'écart entre les promesses du président et la réalité. Ingorane nyuma y'imyaka ibiri ni kinogo kiri hagati y'ivyo president asezerana n'ukuri. Mu majambo n'ivy'ukuri aratandukanye n'ivyaba mu myaka iheze, ariko ibikorwa vyerekana ko atacahindutse. Kuva president Ndayishimiye yaroye ku butegetsi, hohoterwa ry'abatavuga rumwe na leta n'abikekwa kubabo rirakomeza. Hari abantu bategerezwa kuba bari mu mabohero, ariko bakomeza kuboreza igufa abandi no kubica. Domine Banyankimbona, mushikanganje w'ubutungane, kuri telefone yatwishuye muri Makati, niryaba ryashitse tuzoribona, turacarindiriye. Yavuga iryo kete yahawemwo kopi. Kuri uyu wa kane, umwe muri abo bantu 8 azorenguka mu rubanza rw'iyungururizo, ni Florian Irangabiye. Mushikirizamanza Kizigenza wa Republika Silvestre Nyandwi yabwiye ijwi rya Amerika acunguruza ati turiteguye kuburana nk'uko twabikoze ubwa mbere. Eroje Burikaneza, ijwi rya Amerika. Tuve mu Burundi tujya muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho intambara yongeye kubura mu duce twa Bihambwe na Mema muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru. Iyo ni intambara iri hagati y'ingabo za leta FARDC n'umutwe wa M23. Jimmy Shukran Bakomera, umunyamakuru w'ijwi rya Amerika i Goma. Iyo mirwano yongeye kubura muri teritwari ya Masisi mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo hagati y'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Uko gutana mu mitwe kwateye abaturage benshi kuva mu byabo berekeza mu gace ka Rubaya kari mu birometero 2 gusa uvuye Bihambwe wafitwe na M23. Ibi byemezwa na Bwana Ntezimana Kanyejomba Olivier, umuyobozi wa Société Civile nshya, Nouvelle Société Civile mu rurimi rw'igifaransa, rimwe mu mashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu mu teritwari ya Masisi. Uyu yemeje ko abarwanyi baye mu 23 bamaze kwigarurira agace ka Bihambwe ndetse na Mweso, amwe mu masantra akomeye yo muri teritwari ya Masisi. Abaye mu 23 baturutse mu Kabaya biyerekeza Bihambwe, banyura mu Gasiza barwana n'abapatriote, aje kurangira bageze mu mugi wa Bihambwe, ubwo barihinda abaturage nabo barirukanka berekera mu mugi wa Rubaya. Muri iyi mirwano kandi havugwa mu bujura bw'inka zirenga 200 zakuwe mu duce twa Kawundu na Buhumba zerekezwa ahantu hatazwi. Uyu muturage twavuganye ari Bihambwe arimo kubera imirwano yabyemeje agira ati izo nka mu by'ukuri zatwaye na M23, ubwo imirwano yari hagati ya M23 na guverinoma mu gihugu cya Rujugiro. Nizo nka bazikuye bazerekeza za Ruvunda. Yego ni M23 zitwaye kuko yarwanye na guverinoma, birukanseho bafata izo nka za Rujugiro barazitwara kabisa, rwose zarengeye za Ruvunda. Ubwo twashatse kuvugana nayo mu 23 kuri iki kibazo ntibyadukundiye. Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa politiki wa M23, yatwijeje ko aza kugira icyo atubwira mu masaha ari buze. Kuba gace ka Bihambwe kari hafi na Rubaya asanzwe acukurirwa amabuye y'agaciro bikomeje gutera impungenge abaturage baturiye ku gace, dore ko babeshejwe n'ayo mabuye mu buzima bwabo bwa buri munsi.
Bwana Ntezimana Kanyejomba avuga ko kuva intambara zatangira mu teritwari ya Masisi abakora ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro bamerewe nabi. Haje kubaho umutekano mukeya cyane ku bijaniranye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, aho imari zagendaga ziri gutambuka ziri kwerekera mu mujyi wa Goma kugira ngo zigere aho zishinzwe kuja, kugeza ziragenda mu buryo bugoranye cyane, aho kugira ngo zitambuke byihuse zimanza zazunguruka imisozi n'izindi. Mbese kuri ubu ngubu abari bahagarariye nk'abantu bacukuzaga amabuye ntabwo kuri ubu ngubu imirimo ziri kugenda neza. Amakuru yizewe ijwi ry'Amerika rikura ku baturage bo muri teritwari ya Masisi avuga ko muri iyo mirwano hagaragaye indi mitwe yitwaje intwari irwana ku ruhande rw'ingabo za Kongo FARDC irimo Nyatura na Mai Mai, dore ko nta mubare uhagije w'ingabo za Kongo FARDC uri muri ako gace. Iyi mirwano irimo kuba mu gihe hashize iminsi mike gusa zimwe mu ngabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC zerekejwe mu duce tumwe na tumwe twa teritwari ya Masisi mu rwego rwo kwimakaza amahoro n'umutekano mu duce mu 23 yarekuye. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Urwego rwo kurangiza imanza z'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'Ilahe mu Buholandi rwasubukuye urubanza rwa Kabuga Felicien kuri uyu wa gatatu. Rwumvise mutangabuhamya wa gatatu ari nawe wa nyuma mu nzobere z'abaganga basuzumye Kabuga Felicien. Themistocle Mutijima yakurikiranye iburanisha adutegurira iyi nkuru. Muganga Profeseri Class yabwira urukiko ko mu bihe bibiri bitandukanye yasuzumyemo Kabuga yabonye ko hagenda habigabanuka mu bushobozi bwe mu by'intekerezo n'ubuzima bwe bwo mu mutwe. Umushinjacyaha Rashid yabajije muganga Class niba yaba yarigeze asuzuma aho abarwayi benshi bafite imyaka nk'iya Kabuga bafungiye mu bihugu batigeze babamo mbere. Iyi nzobere isubiza ko bitigeze bibaho. Uyu mushinjacyaha mubaza niba umunaniro udashobora kugira uruhare mu myitwarire y'umurwayi mu gihe arimo gusuzumwa. Uyu muganga w'inzobere mu buzima bwo mu mutwe akaba na mwarimu ku rwego rwa kaminuza yasubije ko umunaniro ushobora gutuma umurwayi atakaza ubushobozi bwo gukurikira mu gihe asuzumwa, cyane cyane mu gihe isuzuma rifashe umwanya munini. Aho umushinjacyaha Rashid yahise amubaza niba bidashoboka ko kuri Kabuga ibisubizo babonye mu kwa 11 kwa 2022 byaba byaragizwemo uruhare runini n'umunaniro yari amaranye iminsi bijyanye no kuba yarabunanaga inshuro 3 zikurikiranya. Aha muganga yasubije ko icyo kibazo gishingiye ku byo umuntu yibwira kurusha kubihamya, bityo atagisubiza uko bikwiye, ariko ko kunanirwa ubwabyo bishobora kugira uruhare mu myitwarire y'umuntu mu gihe cy'isuzumwa. Umushinjacyaha yongeye kubaza uyu muganga kubikubiye muri raporo yabo ko Kabuga atabasha kumva iby'ingenzi mu rubanza rwe, amubaza iki ibyo bisobanuye. Muganga Patrick Class yasubije ko ibi bisa nko kuba we nka muganga yabasha kumva aho ikibazo amubaza cyerekeza. Yongeraho ko kuri Kabuga adafite ubwo bushobozi bwo kumva no gusobanukirwa impamvu ikibazo runaka kibajijwe, ndetse ngo anasobanukirwe n'umwanzuro igisubizo cyacyo kiganishaho. Ku bijyanye n'ubushobozi bwo kuba Kabuga yakwifatira ibyemezo, umushinjacyaha Rashid yabajije muganga Class ku bijyanye n'inkuru yasohotse mu kinyamakuru mu mpera z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka ivuga ko Kabuga yahuye n'abantu bo mu muryango we baganira ku bijyanye n'imitungo. Uyu mushinjacyaha avuga ko icyo kiganiro cyabaye mu Giswahili kimara iminota 40 kandi nyuma yacyo hari ibyo Kabuga yasabwe gusinya bijyanye n'ibyemezo ku mitungo akabyanga. Amubaza niba ibyo nta kintu bisobanuye. Aho inzobere y'umuganga yasubije ko n'abarwayi barembye cyane b'indwara ya dementia Kabuga arwaye baba bafite ubushobozi bwo kuba bafata icyemezo ku kugurisha cyangwa kugira ikintu batanga mu bigize umutungo wabo. Umushinjacyaha Rashid yabajije inzobere ku kuba icyo kiganiro cyarabaga mu rurimi rundi rutari urwa kavukire rwa Kabuga. Muganga Patrick Class asubiza ko atarabizi ko Kabuga azi Igiswahili, ariko kandi atumva umusanzu igitekerezo cye ku nkuru yatangajwe mu kinyamakuru kiri buze gutanga mu rubanza. Mu gusubiza ikibazo cy'umucamanza Mustafa El Baji, umwe mu bagize inteko iburanisha ku bijyanye n'urugero rwo kwibagirwa rwa Kabuga, muganga Class yavuze ko indwara ya dementia irangwa n'igabanuka ry'ubushobozi bwo kwibuka, ariko kandi bitavuze kwibagirwa burundu, bivuze ko kwibuka biba bitaragiye burundu kandi biba bidahari byuzuye. Uko kwibagirwa burundu inzobere ivuga ko biba gusa ku barwayi barembye cyane ku buryo batakibashije kurya cyangwa kunywa. Avuga ko bimwe mu by'umurwayi wa dementia ashobora gusigarana ntibigende burundu mu gihe atararemba, harimo n'imitungo y'umuryango, ibintu by'ingenzi byaba byarigeze kubaho mu buzima bwe. Yongeraho ko amakuru ajyanye n'umwirondoro bwite nayo ari mu by'umurwayi wa dementia aba ashobora kugumana. Iyi nzobere ivuga ko kumva neza imigendekere y'urubanza, uko ibimenyetso bitangwa no kumva uburyo bw'imibarize, ibyo biri ku rundi rwego ndetse bigoranye ku murwayi wa dementia.
uyu mucamanza yabajije niba byafatwa ko Kabuga afite ubushobozi bwo gukoresha uburenganzira bwe mu kwiregura burimo nko guhitamo umwunganira no kuvugana nawe, guhitamo guceceka, kuba yabasha kuvugana n'umuryango we ndetse na muganga we. Aho inzobere yasubije ko Kabuga yumva icyo umunyamategeko ari cyo n'akamaro ke, ndetse yabasha kumenya abo mu muryango we ndetse no kuvugana na muganga. Umucamanza Eri Baji yagendeye ku byasubijwe n'indi nzobere yumviswe n'urukiko kubwo Kabuga yabazwaga niba yifuza ko urubanza rwe rwakomeza, yasubije ko arwaye atifuza ko rukomeza. Abaza iyi nzobere niba ibyo bitagaragaza ko Kabuga afite ubushobozi bwo kwihitiramo ikimubereye. Aha Profeseri Class yasubije ko ubwo nawe yamubazaga aho yifuza gutura mu bihe biri imbere, Kabuga yasubije ngo hano ndi ubu ngubu, avuga muri gereza. Umucamanza Eri Baji amubaza niba muri icyo gisubizo umuntu yaboneramo ko ashoboye gutandukanya ikibi n'icyiza, ko ashoboye gusubiza mu nyungu ze. Aho inzobere isubiza ko ibyo atari byo yari igamije kugaragaza, ko ahubwo we yerekanaga ko ubwo bamubazaga aho yifuza kuba, yasubije ko yifuza kuguma muri gereza. Naho kukuba icyo gisubizo kiboneye, ibyo byafatwaho umwanzuro n'undi utari we. Iburanisha rya none ryarangiranye n'ibisobanuro bya muganga Profeseri Class ku rukiko. Umucamanza Ian Bonomi ukuriye inteko iburanisha yanzura ko urubanza rukomeza kuri uyu wa kane, humvwa imyanzuro y'impande zombi, ni ukuvuga ubushinjacyaha n'ubwunganizi, ku bisobanuro by'izi nzobere z'abaganga. Yumvise rero indangakiganiro y'ikiganiro muri Sanga icyejo ku wa kane turagitegurirwa na mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Turi kumwe ku murongo wa telefone. Fidel, wirangwa amahoro? Ye, ejo rero abanywanyi b'ikiganiro muri Sanga ubahishe iki? Ejo tuvuga ku kugene demokarasi yifashe ku isi, cyane cyane mu bihugu biri mu nzira y'amajambere n'ibihugu byo muri Afurika. Ivyo bikaba umuntu azofatira ku nama perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Joe Biden yatanguje no musi wa gatatu. Inama igira kabiri kuri demokarasi, ayongera atanga umugambi w'amadolari miliyoni 690 Amerika izotanga benewe imigambi ya demokarasi ku isi. Ivyo rero bikaba bibaye mu gihe biriko biribonekeza no mu bihugu bimaze gutera intambwe zikomeye mu nzira ya demokarasi, ibihugu byo mu burengero bw'isi, muri Aziya n'ahandi. Umuntu atangwe kubona ko hariho intambwe ziriko zirasubira inyuma zari zarashyitsweko ku bijanye na demokarasi. Tuzofatira ku burorero butari buke muri ivyo bihugu vyari bimaze kugira intambwe. Mutumire rero azovuga ku nico demokarasi ivuze, kuko kenshi umuntu avuze demokarasi umuntu wese abyumva mu buryo bwiwe. Murakoze cyane Fidel Niyongabo. Reka rero twizere ko abanywanyi b'ijwi ry'Amerika bashonje bahishiwe mu kiganiro ejo muri Sanga. Urakoze cyane. Murakoze. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Amakuru tuyakomereze muri Uganda, aho ingabo za UPDF, yo ni impine y'inyito mu cyongereza y'izo ngabo, yatangiye rero kohereza abasirikare bayo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rw'umutwe w'umuryango wa Afurika w'uburasirazuba. Mugenzi wacu Ignatius Bahizi ari ibunagana ku mupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda kureba uko barimo bambuka. Nk'uko igisirikare cya Uganda cyari cyarabitangaje kuwa mbere ko uyu munsi itsinda ry'abasirikare 1000 ba Uganda bazinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu butumwa bwa Afurika y'Uburasirazuba bwo kugarura amahoro ntibyabaye. Abaturage bo ku mpaka babonaga naho basirikare bagombaga kwambukira bari bazindukanye amasiko menshi. Ayo masiko yaje kwiyongera mu gitondo cya kare ubwo abategetsi ku ruhande rwa Uganda bategetse ko uruja n'uruza rw'abasivile rwambukiranya imipaka ruhita ruhagarara, ariko ntibavuga igihe abantu bazemerwa kongera kugenderana nk'uko bari basanzwe. Icyakora habayeho umuhango wo kwemeza ko abasirikare bagiye kwinjira baciye kuri uwo mupaka guhera umunsi w'ejo ku wa kane. Umukuru w'ingabo zirwanira ku butaka Lieutenant General Kayanja Muhanga niwe wakuriye uwo muhango witabwemo n'abayobozi bo mu karere ka Gisoro naho Ibunagana, kandi asobanura impamvu ingabo za Uganda zitambutse muri Kongo uno munsi nk'uko byari byatangajwe. There is another function tomorrow. We are now flagging off, but the crossing. Ati ejo hazabaho undi muhango uzitabwamo n'abandi bayobozi mu gihe tuzaba twambuka umupaka muri Kongo. Turacyari mu myiteguro, bamwe mu basirikare bacu ntibari bagera hano, kimwe na bimwe mu bikoresho byacu. Ni ibintu byinshi bitari byategurwa, tidushaka gukora ibintu twihuta. We don't want to do things in a haphazard manner.
Generali Muhanga naje gusobanura ubutumwa bajanye muri Kongo, ashimangira ko ingabo za Uganda zagiye zigira uruhare mu bikorwa byinshi byo kubungabunga amahoro mu bindi bihugu bya Afurika nko muri Liberia, Sudani y'Amajepfo, Afurika yo hagati, Somalia n'ahandi, kandi zitigeze zinanirwa akazi kazo kubera imyifatire myiza irimo kudahohotera abasivile cyangwa kubambura ibyabo. Yanashimangiye ko batagiye muri Kongo kurwanya umuntu uwo ari we wese. This force is coming in here on a different mission. Their mission is to witness the process of achieving peace in Eastern DRC. Ati aba basirikare barimo kuja mu butumwa bufite manda itandukanye n'ibyo basanzwe bakora. Inshingano zabo muri Kongo ni ukuba indorerezi z'inzira iganisha ku mahoro. Ahandi tuja mu butumwa tuba tugiye gutera umwanzi, nk'ubu turi mu kandi gace ka Kongo gutera intagondwa za ADF. Twigeze kuba muri Sudani y'Amajepfo kugira ngo dutere abari babangamiye leta yaho. Muri Somalia ho twagiye gutera intagondwa za Al-Shabaab. Ariko ubu muri ubu butumwa bw'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba muri Kongo ntabwo tuje kugaba ibitero ku bashamiranye, ahubwo tuje guhamya no kwemeza ko ibyemezo byafashwe n'abaperezida b'akarere byashirwa mu bikorwa. Ntabwo tugiye kuba abanzi b'umuntu uwo ari we wese. Ibyo bigomba gusobanuka neza. That one should be very, very clear. Uyu mukomanda yabwiraga bamwe mu basirikare ba Uganda bari bateraniye ku mupaka n'intwaro zabo zirimo iziremereye hamwe n'izoroheje zari zamuritswaho umuhango wabereye. Hari abayobozi b'inzego z'ibanze bahibonagana mu karere ka Gisoro bari batumwe muri uwo muhango. Basabye igisirikare cya Uganda gukora ibishoboka byose kugira ngo amahoro agaruke muri kariya gace k'igihugu cy'igituranyi, kugira ngo ubucuruzi busanzwe bushobore kongera gukorwa hakurya no hakuno y'imipaka, kubera ko abaturiye imipaka batungwa n'ubucuruzi buyambukiranya ubu butakigenda neza. Ebel Bizimana ni umuyobozi w'akarere ka Gisoro. Mbabwire ngo Imana yatwibutse kuko East Africa yatwoherereje abasirikare bacu. Ubundi twagatekereje ngo baratwoherereza abavuye ahandi, ariko none batwoherereje abo twibyariye. Nk'uko umuyobozi w'ingabo zirwana ku butaka bitangaza, ngo ejo kuwa kane hazaba hari ikindi gikorwa ubwo ingabo zizaba zambuka ku mugaragaro muri Kongo, kandi hateganyijwe ko hari intumwa ziturutse mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba zizaba zawitabyemo. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Kuri uyu wa gatatu ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'umupira w'amaguru Amavubi yakiriye Benin Kigali mu mukino ku munsi wa kane w'amajonjora mu matsinda itsinda rya 12 majonjora y'igikombe cy'ikipe ya Afurika cy'ibihugu. Desire Hatungimana. Urwo rukino rwatanguye u Rwanda rusatira igihugu cya Benin, mbere ku munota 16 haraboneka penalty, ariko Rafael York aza kuyihusha. Iyo penalty abakinyi b'u Rwanda bahushije yatumye biboneka ko bamwe bacitse inguvu, ariko babandanya binanata. Igice cya mbere kiza kurangira ari ubusa ku bundi. Igice cya kabiri kigitangura abakinyi b'u Rwanda n'ubundi batanguye basatira, ariko basanga abakinyi ba Benin bahagaze neza inyuma. Ku munota 57 niho abakinyi ba Benin baca mu ryahumye abakinyi b'inyuma b'u Rwanda. Umukinyi Disu yisanga asigaranye n'umunyegori, acatsinda igitsindo ciza acenze Fiacre Ntwari, umunyegori w'igihugu cy'u Rwanda. Abakinyi mumenyereza Carlos Ferrer ntibacitse intege, bakomeza gusatira baca ku ruhande rw'iburyo rwa Ombarenga Fitina yari yasubiriye Alice Rumogo. Kubera gusatira cyane kuri urwo ruhande, hatinze haraboneka koroneri ikivamo igitsindo cyatsinzwe na Thierry Manzi. Iyo migwi ibona kunganya kimwe ku kindi. Urwo rukino rwagiye kurangira atagihindutse, ivyababaje cyane abakinyi b'u Rwanda, kuko iyo baramuka batsinze amahirwe yo kuja mu gikombe cya Afurika yari kuba yongerekanye. Na Carlos Ferrer mumenyereza w'u Rwanda yagaragaje akababara, ariko amenyesha ko icizere cyo kubandanya mu mahiganwa ya Afurika kigihari. I'm not happy with the result, but I can't complain about my players. Even how was the game? Sishimishijwe nuko urukino rwagenze, ariko abakinyi banje ntacyo ndabagiriza. Mu kibuga mu gice cya mbere twakinye neza, turaronka n'uburyo bwinshi, twaronse uburyo bwo gutsinda igitsindo cya mbere tubupfisha ubusa, kandi ndabizi neza ko iyo kiboneka n'ikintu twari kukibona. Twahushije na penalty, ariko tuza gutanga igice cya kabiri neza, turanatsinda igitsindo. Umusaruro si mwiza, ariko tuzokomeza urugamba kandi icizere kiriho. Ku ruhande rwa Benin, kubura intsinzi vyaturutse ko baburabujwe n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru CAF, nk'uko umumenyereza wabo Gernot Rohr yabimenyesheje. C'était un match comme à l'aller très serré. Et on a eu en deuxième mi-temps rukino cyo kimwe n'urwabanjije muri Benin rugoye cyane,
kuko imigwi yose yasa n'iyinganya inguvu. Mu gice cya kabiri twabarushije kugumana umupira no kuwuhererekana bene uburyo bwo gutsinda, turanaronka n'igitsindo ciza, ariko mu nyuma barakigombora. Twiteguye nabi cyane kuko twaraburabujwe ivyatumye. Desire Hatungimana, tukwisegureho kuko musaha nta tukundiye. Namwe mwese mwari muteze